Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye inshuti namwe banywanyi ba FPA amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa mbere genekerezo rya 12 mu kakaro mwaka wa 2021 agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu gisata cha politike umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yagendeye igihugu ca Kongo ugerugendo arugize inyuma yaho abanyepolitike bari hanze y'igihugu bandikiye umukuru w'ico gihugu ari nawe aramutswa umuryango w'ubumwe bwa Afrika ko imibonano beniyo idahagije kugira amahoro agaruke mu karere. Mu gisata cy'umutekano bwoba n'agahinda ni byinshi mu muryango wa Elia ngo Mirakiza yaramutswe umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi yahagaritswe ku munsi wa gatanu aho bivugwa ko iyo ndongozi yoba yaramaze kugandagurwa na Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye atwara igisirikare mu ishamba cimeza rya Rukoko ari nawe yamuhagaritse. Na mu gisata c'indero abigisha n'abavyeyi barereye ku ishure shingiro Kizuga basaba abarongoye indero mu ntara ya Rumonge guhana bivuye inyuma umwigisha wo kuri iryo shure yagirizwe ingeso yo gushurashuza no kwaka amafaranga abo yigisha. Sayo gusa aya n'ayandi ni mukanya sangwe ikaze. Nongere ndabaramutse ndabahe nikaze amakuru reka tuyahere mu gisata ca politike. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yatanguye uno munsi urugendo rw'imisi 3 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri urwo rugendo Varisito Ndayishimiye azovugana na mugenzi we Felix Tshisekedi ibijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Urwo rugendo rukaba rugizwe inyuma y'ukwezi kurenga imigambwe MSD na PPD Girijambo ibwiye Felix Tshisekedi asanzwe arongoye ubumwe bwa Afrika ko ibikorwa vyirebanga hagati y'amareta vyonyene bidashobora kugarukana amahoro mu karere. Iyo migambwe ifise abayirongoye bahunze igihugu ifata ko ikibazo c'impunzi cama cafashwe minenegwe muri iyo mibonano. Emile Nibasumba. Ibibazo bihambaye vy'impunzi vyafashwe minenegwe nico gituma ingorane y'ihungabana ry'umutekano idahera mu karere k'ibiyaga binini. Mwiketi heruka kwandikira uwurongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika imigambwe MSD na PPD Girijambo ivuga kandi ko uko kutitaho ibibazo vy'impunzi ariko kwatumye haba ingwano hamwe n'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda. Ivyo navyo bikaba vyatumye akarere kahagirira ingorane zitagira uko zingana. Imigambwe MSD na PPD Girijambo isigurira Felix Tshisekedi kukwitwararika impunzi mu bijanye n'uburyo bwo kubaho hamwe n'umutekano gusa ari ukwihenda kuko ngo ataco vyamaze muri kahise ngo vyategerezwa guhinduka kugira ngo haboneka amahoro arama yo nkingi yituze n'iterambere mu karere. Kubw'iyo migambwe naho yahonyanzwe impunzi zaragize uruhara rukomeye mwishigwaho ry'amasezerano y'Arusha. Ayo masezerano inama y'umutekano ya ONU iheruka gusaba ko yubahirizwa muri Kigarama mu mwaka uheze yaratumye habituze mu Burundi. Kubw'iyo migambwe irongowe na Alexis Sinduhije na Leonidas Hatungimana MSD na PPD Girijambo ibwira Felix Tshisekedi kukwibutsa Uburundi amasezerano yo mu karere n'ayandi mpuzamakungu bwateye ku mukono bidasigura na gato ko yoba vogereye ubwigenge bw'ico gihugu. Muri urwo rwandiko iyo migambwe ikamubwira ko ibiziga vyama vyatowe mu mashamba mu mifurege mu mabarabara n'ahandi ku butaka bw'u Burundi ariko ko atamatohoza kwiye yigera kogwa kugira abagize ubwo bwicanyi bamenyekane hanyuma bakubitwe intahe mu gahanga. Iyo migambwe iravuga n'abanyagihugu bashurashuzwa ku nguvu abandi bagafungwa canke bakaborezwa igufa bahowe ivyiyumviro vyabo bidasa
n'ivy'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Iyo migambwe ifise abayirongoye bahunze igihugu ibwira rero Felix Tshisekedi ko ibikorwa vyumvikanwa n'ibihugu naho vyoba bikenewe ku rugero rungana gute vyonyene bidashobora kuzana amahoro mu karere k'ibiyaga binini iyo hadashizwemwo ibibazo vy'impunzi. Imigambwe MSD na PPD girijambo igasaba umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi asanzwe arongoye ubumwe bwa Afrika ko yobishiramwo inguvu uwo muryango ukoranye n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bagafasha abarundi gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi ya Arusha. Emile Nibasumba arakenuye tukivuga ibijanye na politike nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo arashaka gutanguza umugambi wo gushira hamwe amatongo y'abanyagihugu. Mu kiganiro yahaye imbonesha kure Afrique Media TV kuri uyu wa gatandatu, Felicite Ndayishimiye asigura ko leta igiye gufasha abanyagihugu bafite amatongo manini kuyarima. Kurikira Felicite Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi. My vision is that we must produce and export. I don't like to import food. Icyifuzo canje nuko twogwiza umwimbu tugashora mu mahanga ibifungurwa. Sinkunda kwinjiza ibifungurwa bivuye mu mahanga. Shaka nyabona ko abarundi bashora ibifungurwa mu mahanga. Ndafise umugambi nk'akarorero ndashaka kuzotanga itegeko rijanye n'uburimyi mu makomine yose agize Burundi. Nimba hari indwara yateye ibitungwa canke ibiterwa abarimyi n'aborozi bamenya aho bitura nka kurya abarwayi baja kwitura ivuriro. To put together the land. Now you will see in the village, we begin to put together the land so that ubundi mugambi nuko twoshira hamwe amatongo. Ubu muramaze kubona ko mu ntara twatanguje uwo mugambi wo gushira hamwe amatongo kugira ngo abafise amatongo manini leta ishobore kubafasha kuyakoresha. Mwarabonye kandi ko twashinze amahinguriro akora ifumbire kuko tudashaka gukoresha ifumbire ivuye mu mahanga. Dutegereza kuyikorera iwacu hanyuma tukayitanga ku barimyi kugira ngo iyo bashoye ivyimburwa bashobore kuriha iyo fumbire. Ikindi naco nuko tubarobanurira imbuto batera kugira bagwize umwimbu. Will be able to produce plus. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Felicite Ndayishimiye yasubiwemwo mu rurimi rw'ikirundi na mugenzi wacu Emmanuel Niyungeko. Mukanya tubandanirize ano mukuru mu gisata cy'umutekano. Umukenyezi yitwa Generose Chimpaye wo ku mutumba na commune Kiremba mu ntara ya Ngozi yishwe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere azibaguye ibibugita n'umugabo wiwe yitwa Maroregwa Ferdinand. Amakuru ava Ikiremba avuga ko uwo mugabo yamusanze mu kazu ka sugumwe amwicirayo. Amatati yo mu muryango niyo yoba ari ntandaro y'ubwo bwicanyi. Uwagirizwa ico caha ari mu minwe y'igipolisi Ikiremba. Tukiri muri ico gisata nyene c'umutekano urongoye umugambwe CNL ku mutumba wa Kirama zone Mudende komine Buyengero mu ntara ya Rumonge yaraye atamaguwe mu mutwe no ku maboko. Vital Hatungimana yakomerekejwe yaragiye kurarira iduka ryiwe ahitwa mu Maramvya ku mutumba wa Kirama. Amakuru dukura muri zone Mudende avuga ko abo babisha bamuhoye ivyimviro vya politike kuko mu vyo yarafise ataco bamusahuye. Muri kino gihe Vital Hatungimana ariko avurirwa ku bitaro mu ntara ya Rumonge. Nubu amakenga aracari menshi mu muryango inshuti n'abagenzi buserukira umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura inyuma yaho afatiwe ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Amakuru RPA ibaze kuronka akabamenyesha ko iyo ndongozi ya CNL muri Mutimbuzi yoba yaragandaguwe na Lieutenant Aaron Ndayishimiye arongoye abasirikare bakorera mu ishamba rya Rukoko ari nawe nyene yari yamuhagaritse. Inkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko. Amakuru avuga ibijanye n'igandagurwa rya Eliya Ngomirakiza umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura yatanguye guhanahanwa ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana. Amakuru RPA imaze kuronka ikwiye muri bamwe mu basirikare bakorera mu ikambi ya 212 yo mu ishamba cimeza rya Rukoko hamwe no muri bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi avuga ko Eliya Ngomirakiza yoba yiciwe aho nyene mu Rukoko mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu nyene ari nawo munsi yafatirwa ko urwo rupfu rukaba rwegekwa kuri Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye asanzwe
yarongoye batayo y'amajana 212. Uwo mutegetsi wa gisirikare ubu nawe yaciye agira ko amuhambisha mw'iryo shamba nyene. Muri kino gihe rero umuryango inshuti n'abagenzi ba Elia Ngomirakiza bakaba bajumarariwe. Yo mu muryango kubona fatwa ku munsi wa gatanu kugeza ino saha tukaba tutazi irengero nta kumuntu atarondeye twarahize twarabuze, ariko ico dusaba coco nkuko amakuru aradushikira tugira yuko yamaze kuyicirwa mu rukoko. Dusaba basi ko bo kwigenga ubuntu bagaheza bakamuduhereza bakamufumba n'iteka. Turasavye umukuru w'igihugu ahagurukire abantu nk'abo bafata umuntu w'inzira karenganira bagatwara mu gihe ariko arakora utwiwe kugira ngo ashobora kwiteza imbere. Elia Ngomirakiza yatwawe mu modoka yo mu bwoko bwa Hilux yera ifise imparati za gisivile ubusa 30A. Iyo modoka nkuko vyemezwa n'ababonye ifatwa rya Elia Ngomirakiza yari muri Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye ibiharuro ndangakazi SS 1793 hamwe n'abasirikare bamugendanira. Muri iyo modoka kandi harimo Gaston Singora umukuru wa zone Maramvya hamwe n'imbonera kure Emenzo Habonayo batazira ruburi. Abo mbere nkuko amasoko yacu abandanya bimenyesha ni nabo berekanye Elia Ngomirakiza imbere yuko yururuswa mw'ibeni yararimwo yari yitwaye amatafari yerekeza mu gisagara ca Bujumbura. Uruganda rwa RPA rwagerageje gusubira kurondera Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kuri telefone yiwe ngendanwa, batwishura ko tudashobora kumuronka kubera ko ari mu kibanza ca kure. Emmanuel Niyunge ko arakenuye tukiri muri ico gisatanyira cy'umutekano bwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo muri commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura bivuye kumbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD zigisirije mu kurara zirabasaka zitwaje imipanga. Abo banyagihugu baho mu Kabezi bavuga ko izo mbonera kure zinabasinzikariza ubuzima. Eric Niyonzima. Imitumba ya Masama, Rugembe na Mwanza yo muri zone Migera na Mubone nigeramiwe cyane kurusha iyindi muri iryo sakwa rikorwa n'imbonera kure mu masaha y'ijoro. Abanyagihugu baho bavuga ko ico gikorwa cyo kubasaka cyatanguye kuva mu ijoro ryo kuwa gatanu heze nk'igihe cy'isaha 5 z'ijoro bagiye babona imbonera kure zitwaje imipanga zitangura kubuguruza zibasaba dukaye indangamuryango nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Ikibazo cyanye n'umutekano w'abantu barasaka mu ijoro bapfa ubukaye kurugo kandi abo bantu baba bafite imipanga bambaye n'ibirato bya gisirikare n'ikakazi imbonera kure byabaye mw'ijoro guhera saa 5 z'ijoro gushika mu masaa 8 z'ijoro. Imitumba byabayeko cyane n'umutumba Masama, Rugembe n'igice cy'umutumba wa Mwaza. Iruhande y'iryo sakwa izo mbonera kure zigenda ziratera ubwoba abanyagihugu zibabwira ko bakurikiye abatari bo. Ibiheza bigahagarika umutima abo bene gusakwa mu gihe ico gikorwa cyo gusaka cyahora gikorwa ku murango kigakorwa n'inzego z'umutekano. Abanyagihugu buzuwe n'ubwoba n'agahinda kuko bashobora kugirirwa nabi umwanya uwari wose ushoboka bamaze kubona abo bantu bitwaje imipanga bitwaje n'iterabwoba bababwira ngo bari nyuma y'akatwe kabi amakenga n'ay'ukuntu abantu bariko babuguruza kandi ico gikorwa ku murango kigakorwa mw'ijoro kandi kigakorwa n'abajejwe umutekano. Izo mbonera kure zanakubita kandi bamwe mu banyagihugu. Akarorero nuwakubiswe yagirizwa uburozi. Bucari kuwa gatandatu saa 6 z'ijoro barakubiswe umuntu bamwagiriza ko ari umurozi, bakubiswe n'abo bantu nyene bacabaduga ku musozi bita Rugendo. Ni uruvangikirane rw'abo bantu ariko amazina yabo amwe arazwi. Hariho uwo bita Kosobe, hakabaho Nize, hakabaho Emmanuel, bita Kantonema, Marigashi. Amasoko yacu kuri iyo mitumba igeramiwe amenyesha ko myinshi muri iyo mihana isakwa iba ari y'abanywanyi b'umugambwe SNL urongowe n'umushinga amateka Gatogwasa. Kuri ivyo RPA yashoboye kuronka Habonimana Esperance musitanteri wa commune Kabezi. Eric Niyonzima urakenuye inkuru ya nyuma yo muri kino gisata cy'umutekano. Muri iyi ndwi nayo twaraye dusozereye umuntu umwe niwe uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yagandaguwe. Umuhisi yitwa Jean Sindihebura w'imyaka 34 yahora ari umunyezamu mwishira hamwe GIZ. Ikiziga ciwe cyatowe kuri uyu wa gatandatu kimanikishije umugozi ku giti hafi yaho yakora muri quartier Musinzira mu gisagara ca Gitega. Amakuru ava mu gisagara ca Gitega avuga ko ibijanye n'ugo rupfu birimwo igipfungu cinshi. Umuhisi yatowe yapfuye yaramaze hafi indwi yarabuzwe irengero. Mukanya turatandukira amakuru ajanye n'intwari bereye. RPA
abajejwe intwaro muri komine Rugombo baragirizwa n'abanyagihugu bo muri Rukana ya kabiri kwifadikanya n'ishirahamwe ritunganya ipampa Cogerco mu kubanyaga amatongo yabo. Abo banyagihugu batunga agatoke musitanteri wa komine Rugombo kuba ashaka nawe nyene igice kimwe cy'ayo matongo abanyagihugu bariko baranyagwa. Idonido na Eloge Kwizera. Abanyagihugu bo ku mutumba Rukana ya kabiri muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke bariko barakugwa mu matongo yabo n'ishirahamwe ritunganya ipampa Cogerco bagiriza abajejwe intwaro ko bigize ndabibazwa kuri ico kibazo c'inkoramutima. Umwe muri abo banyagihugu avuga ko abakozi ba Cogerco baja gutema imirima yabo baba bahagarikiwe n'abasirikare b'igihugu. Wabonye kongera kubaca baza bagomba kwagurira Cogerco babifashijwemo n'abategetsi. Twabonye kumengo ubutegetsi bubifitemo uruhare kuko twabonye yari kumwe n'abasirikare b'igihugu c'u Burundi ari kuri polisi yo kuja kabiri. Nta mutegetsi n'umwe arahagera ngo anakurikirane banashika no kuri teri barabe kuko baratemye ibitoki batema ibigazi. Urumva ariko tuvuga ati none ngira abategetsi barabishigikiye sinzi ko ariko babibona. Imiryango 25 imaze gukugwa mu matongo imenyesha ko musitanteri wa komine Rugombo yoba yirabiye hirya ngo kuko nawe yasabye ubuserukira Cogerco kumuha kuri ayo matongo bariko baka abanyagihugu. Abanyagihugu bavuga ko baronse amakuru ko yasabye amahegitari 8. Musitanteri wa komine Rugombo nawe nyene bamutumye hegitari 8 muri aho hantu ariko baratema ibitoki bya benegihugu. Urumva rero kubikwegamo amaguru bica byumvikana ko twishwe n'umukuru adutwara. Urumva ntaho tuzogera tuvugira ivyo rero urumva ko bifite aho biva. Uruganda rwa RPA twarondeye musitanteri wa komine Rugombo Manirakiza Gilbert kugira atange umuco kuri ibyo yagirizwa n'abanyagihugu arongoye, ariko telefone yiwe ntiyacamwo. Inkurikizi zo kwakwa amatongo no gutema ibitegwa byahora bibeshejeho abanyagihugu bo ku mutumba Rukana ya kabiri zatanguye kwibonekeza. Tukazobashikira ko mu makuru yacu yejo. Eloge Kwizera urakenuye. Tubandanyirize mu gisata c'indero. Hari umwigisha wo kwishure shingiro Kizuga riri muri komine Buyengero mu ntara ya Rumonge yagirizwa gushurashuza no kwaka igiturire abanyeshure yigisha. Abatavyemeye uwo murezi araheza akabayobeza. Abigisha bagenzi we basaba abarongoye indero muri iyo ntara guhana bimwe by'akarorero uwo mwigisha. Iyi nkuru tuyibaze Elvis niyo mwungere. Ndayiragije Juvenal nicyo zina ry'uwo mwigisha wo kwishure shingiro Kizuga ryo muri komine Buyengero yagirizwa n'abandi bigisha kubatangisha ibiturire abanyeshure yigisha, abandi nabo bagashaka kubashurashuza. Akarorero ka hafi nk'uko umwe muri abo bareza bivuga n'abanyeshure babiri babigeme yigisha mu mwaka w'8 aheruka guhindurira amanota baronse mu vyigwa yigisha hamwe no mu bindi vyigwa bitangwa n'abandi bigisha mu ntumbero yo kubayobeza ngo kuko yari yashatse kubakoresha ayo makosa, ariko nabo baramwankira. Abana bo mu 8 babiri abakobwa babiri hariho umwigisha yagumye batoteza. Umwe yamubwiye ngo amuhe amahera acikatiya muhe ikibazo azokora gifise, uwundi amubara ngo azogende bahurira ahantu amuhe ikibazo agikora gifise. Baba n'abakobwa babiri baca baraja baravugana bivuga bati twebwe ivyo ntavyo twemeye, reka dukore ikibazo ko bisanzwe. Baca basanga mu vyigwa vyiwiwe abaha muri witiyeme atanga amakuru y'amasiyansi bafise ubusa kandi baronse amanota babitoye. Hanyuma mu bindi vyigwa vy'abandi bigisha vy'amarange aca yinjirayo kubera ari titere wakora ku mabirete agobotora amanota y'abakobwa babiri bose amatwara amanota arenga 100 baca baja musi ya senkani. Abavyeyi babo banyeshuri baciye bitura umuyobozi w'indero muri komine Buyengero. Ivyatumye kuri uyu wa mbere abigisha bo kuri iryo shure basubira gukorana kugira batunganiriza abo banyeshure nk'uko abo bigisha babandanya babivuga. Abavyeyi babo baca bitura kwa Deseya. Diregiteri w'iyo shuri nta nakimwe yarazi. Deseya aca telefona diregiteri ati nimba wafishije abarokora ruteshaje bitabure ngaho wawe hari ingorane. Baca basubira mu manota bararaba basanga abana babiri baramenye barigwa amanota n'uwo mwigisha. Uno munsi basubiye kuderibera gushasha kugira abo bana nabo bashikirwa bakora ruteshaje.
gushika ku muhingamo kuri uno wa mbere abanyeshuri bose bo kw'ishure shingiro Kizuga bari barindiye kubwirwa amanota mashasha. Abigisha bo kuri iryo shure shingiro Kizuga basaba abajejwe indero muri ntara ya Rumonge guhana vy'akarorero Ndayiragije Juvenal kugira barandurane n'imizi ingeso nk'iyo mu barezi. Elvis Niyomwungere arakenuye mu gisata c'imibano mu gihe kuri uyu wa Mungu uheze ariho hahimbazwa umunsi wahariwe igurirana ry'abantu ku isi. Leta yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko yifuza ko guhera mu mwaka wa 2025 atamuryango woba ukirenza abana batatu nkuko biri mu itangazo ryasomwe kuri uyo munsi n'umushikiranganje w'amagara y'abantu. Leta y'u Burundi itegekanya gushigikira inyigisho kubigeme nka kimwe mu bizotuma bashikira n'ingoga iryo hangiro. Inzego zose rero zisabwa guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo iryo hangiro barishike ko. Twumvirize Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi. Icivugo cy'uyu mwaka kivuga kiti umurindi w'igwirana ry'abantu ufise ingaruka mbi ku magara meza y'abenegihugu. Duhitemwo ikibereye mu burenganzira bwacu tugabanye umuvuduko w'irondoka. Leta y'u Burundi iraje ushinga nuko abenegihugu bogira amagara meza. Gutandukanya imvyaro no kuvyara bake ni inkomoko y'amagara meza. Nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire ryahangiro ry'igihugu cacu cyuko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu. Ninaco gituma tugire dutangure umugambi wo gukorana n'inzego zose z'igihugu, abitorewe n'abenegihugu, abaremesha kiyago, abarongoye amashengero, twese tuzuzanye kugira duhimirize abubatse biciye mu mategeko ngo bavyare abo bashobora kurera mu gukoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero butangwa kwa muganga canke uburyo kama. Kimwe mu vyotuma dushikira n'ingoga iryo hangiro nuko abigeme bo kwijukira kuja mu mashure kandi bakiga amashure maremare. Iyi ni inzira nziza yotuma tugabanya bimwe biboneka urugero rw'abigeme baja kubaka bakiri bato. Turasubiye guhimiriza ngo twijukire na ntaryo kuja kwa muganga kugira ngo tuharonkere inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza kububatse biciye mu mategeko, be n'inyigisho zijanye n'indero runtu na cane cane kwihangana mu kwigumya kugwaruka gushike mu bigero. Tuboneyeho gutera akamo abagabo kuja inama n'ingingo n'abapfasoni babo kugira bafatire hamwe ingingo y'uburyo bwo kurondoka ku rugero bifuza kanatsinda urugo rwa babiri. Tade Ndikumana n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu mu Burundi. Leta y'u Burundi ngo irakwiye gushiraho politike iraba ibijanye n'igwirirana ry'abantu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere, Faustin Ndikumana arongoye Parsem yamenyesheje ko igwirirana ry'abantu mu Burundi ritera ingorane uko imyaka igenda, aho bigeze ibice 30% by'abarundi ntibakironka aho barima canke baragira ibitungwa vyabo. Faustin Ndikumana arongoye Parsem. Turiko dusaba leta yuko yoshiraho politiki ijanye n'ingene abantu bagwira n'ingene babayeho muri iki gihe hahimbaje umunsi mpuzamakungu wahari igwirana ry'abantu. Twe tubona ko ibijanye n'igwirana ry'abantu mu Burundi biriko birazana ingaruka nyinshi, nico gituma dutera kamo tunagabisha na leta. Ubwa mbere uravye nko kubijanye n'ubutunzi kama mu 2023 abarundi bari bafise ku rugo rurima ihegitari, mu 2009 yari maze kuba igice c'ihegitari, ubu turiko tuja kucaka ne c'ihegitari. Hanyuma hari ingo azika 30% mu vyigwa vyerekanye ko zidafite aho zirimo. Hama amashamba agenda arahona 3% ku mwaka. Hamuravye ibyo byo kuvyaho baragira mu 1996 yaramye amahegitari mu 683 mugabo mu 2009 yaramaze kubihumba 183 amahegitari. Urumva naho haragira agenda hagabanuka. Umuco byo gufungura rero ingena abana 50% bafungura neza, tugasanga ubukene ingena abantu babayeho burarenga 75% mu ntara nyinshi. Ingena abana biga ari bangahe mu ishuri, harabiga batagira intebe niki, ugacura bati none turavye abantu uko baragwira
ukaraba ntafatiye ku ntara zitatu nafatiye ko akarorero Kayanza abantu bari mu 2010 ibihumbi amajana 387 mu 2020 bakaba ari ibihumbi amajana 9 mu myaka 2025 bakazamaza kugera ku miliyoni n'amajana 5 Igitega mu 2010 yari ibihumbi amajana 850 wageze ku miliyoni n'ibihumbi 110 muri iyo myaka iza y'imyaka 50 azariko begereza miliyoni 2 miliyoni n'amajana 9 hafi miliyoni 2 Ngozi mu 2010 bari abantu ibihumbi amajana 770 none ivyo bintu tuzobishobora ingene abantu babaho turiko turitegura yasizubabeshaho n'amahingo zatwaragize Gwaruka ruzuba ruzana nabo bahingene bangana abana bo mwibarabara kugira bagumubagwira cyane iyo zatwara byiteguriye kubwa Faustin Kumana ukwigisha amashure maremare no gushira abantu mu bigwati biri mu byofasha kugabanya umurindi wigwirirana ry'abantu ariko ngo ntibikwiye dusubire tumwumvirize ni ibintu byinshi by'igicapo turabiye dukeneye aramabara canke n'ibiki byose bizokenerwa bijaye n'ingene abantu ariko baragwira turazwe n'uburyo dufite buzoba bubishoboye none twogira gute ingene abantu bagabanuka igwirana ryabo muri ngene tugabanya kugira dushikire ko twifuza ko bajya nka gatatu ku munsi ko twifuza ko abana babiga ari nka 70 mu ishuri twose tugabanya abantu ingene bagira turangene igwirana ryabo turi kontara gushika gute ivyo n'ivyo bishaka bitangura kuzana ati n'uburyo bwa leta Nikomine abatwara bazere ko bakora gute ababura amatara abajejwe abagushikiranganje kanaka n'uburyo bwa leta bwa tugira intwari bereye tuzariko turabukoresha neza kugira dushikire iryo hangiro byaterambira bwa turiva ku muntu ikamusubira ko niryo naho ivyumviro byiza bya biharibwa bati umurundi wese aronka icyafungura mbwa afungure kangahe ku munsi umurundi wese aronka amafaranga okay mugabo amafaranga ngana gute hari gihe bavuga bati nko kongereza indero y'abakobwa bakaja mu ishuri yuko byotuma umurindi ugabanuka natwe turabishigiye kuko iyo abana ko bagiye mu ishuri bituma ivyo babigisha bijaye n'irondoka ry'amagara meza babitahura gusumba kandi wace bituma na wa mwaka gutanga kugira kuja kurunga wigira inyuma gatoyi kubera kumbure baba bari mu mashuri hambijanye nabi bavuga ati byo gushira abantu mu bigwati n'ibikije navyo bisha bijana n'ubukene burya abantu bagifite ubukene bwinshi birabagora kwimuka birabagora kujemga bica bituma abantu abanza kuza bararonka uburyo ngene byiyongera roveni kiyongera buryo yongere abantu bacu babonyere batangura kubona ati twoja kuba hajya twogira gute igihe cyane cyane igihe leta iba yaherekanye yari Faustin Kumana arongoye Parsem Igwirirana ry'abantu ni kimwe mu bituma abanyagihugu bo mu kigwati ca Nyakiga muri komine ya Butaganzwa intara ya Ruyigi bagira ingorane z'uburaro abo banyagihugu basaba leta kubagarukirako mu kubakura mu buzima butoroshe babayemwo Eloge Divin Remesha Ico kigwati carimwo mu mwaka wa 2012 abateshejwe izabo mu gwimo rw'igihumbi kimwe n'amajana 993 hamwe n'abahungutse bava muri Tanzania amajana 402 ikibazo cy'uburaro nicigeze cyoroha kuri abo banyagihugu mu gihe n'amazu yabo yagiye arasenyuka buhoro buhoro abakiri bato bamaze kubona ko ubuzima butaborohera bahitamo kuja gupagasa rimwe na rimwe abakobwa bakagaruka bararondotse ivyahejeje biduza igiharuro cy'abanyagihugu bo muri ico kigwati nkuko bivugwa n'umwe muri bo ahantu abantu babaye ku mwaka abantu bategerezwa kugwira nyene abana benshi kubera ubuzima bamwe barangaye bagenda mu bisagara gukorera agafaranga hariho abagenda bakaza bazanye abana nyene muhira abana ni benshi gusa nyene nk'ibintu byo kubaka vyovyo bamwe barabaye baranavyihoza nyene ibintu by'ubuzima nuko ubuzima nyene bwo ngaha ni hatari abitayeho kubandanya amashure bagira ikibazo cyo kubura akazi koheza akabatuma bava iwabo bakiteza imbere ku giti cyabo ariko je ndiko ndaraba ikindi naco tugishika ngaha abenshi bari abanyeshuri none bamaze kuva ku ishure ubuye ntibishomera nyene zo ngaho nta buryo bafise bwo kubaka inzu kandi nta naho boyubaka abanyagihugu bo mw'ico kigwati ca Nyakiga basaba leta y'u Burundi kubagarukirako ibafashe kuronka uburaro bwiza kandi bunakwiye kuri bose kubera ko ari ikibazo kibahanze ikigwati ca Nyakigwa giherereye ku mutumba Muriza wa komine Butaganzwa intara ya Ruyigi kikaba cuguruwe mu 2008
Eros divere mesha tugukengurukire ni no kuri yo nkuru yawe dusozere ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa mbere genekezo rya 12 mukakaro umwaka wa 2021 ndabashimire inshuti namwe bakunzi mwahisemwe gukurikirana amakuru y'iradio ijwi ry'abanyagihugu RPA. Marie Ange irakoze nariko ndayabashikiriza ndabike banure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyi no mu vyanyu na gahwane.